Amahoro mbaje kubaramutsa cane nibaza yuko aho muherereye hose yuko mumerewe neza. Jewe nanje umva tuganira nitwa Ntirampa Pascal, nkabashima Uwiteka. Hama uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza ku bintu bijanye n'amabanga abakire bashobora kuba bahisha abantu b'abakene badashobora kumenya. Hama wewe uri mushasha ico no gusaba nyamba utarakora sabone, ico no gusaba nuko ukora sabone kugira ngo ibiganiro nzozanyuzaho ngaha aya bizoze bigushikira mu bambere. Hama guys, ibintu abakire bashobora kuba bagenda bahisha abakene, ushobora gusanga impamvu abakire baguma bagenda batumbagira, ukaguma usanga abakire bagenda bava ku ntambwe bari bariko baja ku yindi ntambwe baronka agafaranga. Hari ibintu byinshi cane bakora, wewe namba uri umukene, wowe utarashobora kumenya ibanga, mu gihe nawe bashobora kubimenya urashobora gushaka utangira ugatumbagira, ugatangira kuva ku rwego wari uriko, ugatangira kuba kire ugatangira gufata agatubutse. Hama abakire ikintu ca mbere bagenda bahisha abantu b'abakene, impamvu bagenda batumbagira ikintu ca mbere ni kugura ubutaka. Burya guys, kugura ubutaka ni ikintu kiri mu bintu bituma utumbagira, bigatuma uva ku ntambwe wari uriko ugasanga wateye iyindi ntambwe. Kuko mu kino gihe tugezemwo uriko uraraba buri muntu wese akeneye ubutaka kugira turye, dukeneye ubutaka kugira tubeho, bisaba yuko dukenera ubutaka. Rero ubutaka kiri mu bintu gituma abakire baguma bagenda batumbagira. Burya abakire n'abantu bazubwe ubwenge barabanza bakiga bakaraba ikintu icisi ishaka kugira ngo bagume bagirane, bagume bakomeza kuguma batumbagira. Hama iyumvire nk'umuntu ashobora kuba yaguze nk'ubutaka akabugura nko muri 2000, akabugura mu 2000, ubu tukaba turi mu 2024, ubu urumva yuko hashize ikiringo c'imyaka 24 guys. Dufate umuntu yaguze itongo ry'imiliyoni 15, akaba yaguze iyo parcela, dufate nyamba ari nk'ahantu kanaka aho bariko haraza hasatira nk'igisagara, agacagenda nko mu 2000 agacagura nk'iparcela y'imiliyoni 15. Uwundi muntu nawe agacagenda agacafata imiliyoni 15 muri ivyo 2000 agaca azishira kuri konte, agaca avuga ati izi miliyoni 15 ndazizanye ngaha kuri konte, muzoza muranyungukira. Burya keshi na keshi ajya amahera ujana kuri konte ukashira kuri konte bakaza barakungukira. Burya bijya bintu bijya aya nta ntambwe bikukura ko bikujana ku yindi, kubera dugiye kuraba amahera batanga kuri mu banki tuzagusanga ari amahera makeya cane, tuzagusanga batanga hafi nka 3% bivaye n'umutahe bo ubufiseko. Ucuza gusanga wa muntu umwe yaza kugura ya parcela y'imiliyoni 15 nawe ugashira kuri konte, ucuza gusanga wa muntu mu myaka 24 iheze, ucuza gusanga atana hamwe mwozohurira, ucusanga yaragusize cane ku buryo atana hamwe mu kwigera muhurira. Ugasanga dufate nyamba yaguze nk'iparcela y'imiliyoni 15, ugasanga amahera yikuvye nk'ituro nka 20, ugasanga amahera yikuvye nk'ituro 15, ugasanga amahera yikuvye ituro 10. Mugo mu gihe wewe wasize ya mahera yawe, ya mahera yawe ukayafata ukashira kuri konte, mu gihe usanga ya mahera yawe basi nyamba yawe yarikuvye incuro nyinshi mu myaka 24, ushobora gusanga yawe yarikuvye nka kabiri. Oya naho nyine urumva aba yarengeje. Mu gihe wa undi womwe yamenya kare akaza kugura ya parcela, usanga ya mahera yiwe yikuvye nk'ituro nka 10 canke nka 20. Ico ni ikintu rero kiri mu gutuma abakire baguma batumbagira, gituma abakire baguma batera imbere ku buryo burengeje cane. Newe nawe nyamba ubona ufise amafaranga, ico no guhanura ibintu nyamba utari bwakanure ngo bibone, ico no gusaba nuko ugenda ukagura nka parcela ukafata nk'amahera yawe ugashoramwo, kuko ni mu bintu bituma ugasanga bavuye ku ntambwe bari ugasanga wagiye ku yindi ntambwe. Hama guys, hari ikindi kintu kigira kabiri abakire baduhisha bakora, ariko kuba washoboye kumenyana nanje reka ndagende ndakubwira, naguteguriye ibintu bishika ku 10 by'amabanga abakire bagenda bakora ariko abantu b'abakene badashobora kumenya. Hama ikintu ca kabiri guys, ibintu bituma abakire baguma batera imbere batumbagira, bakunda kugura ibintu
ibinjiriza ukagura ca kintu kikwinjiriza pana ca kintu kiguma kigirane kiguma kikurya amahera ahubwo ukagura ca kintu kimwe wagura ku kwezi kaguma kikuzanira amahera kiguma kikuzanira amahera iyumvire nk'ubu none nkawe nk'ubugiye ukagura dufate nk'umuduga wo gutemberamo miliyoni dufate ukagura nk'umuduga wo gutemberamo miliyoni nk'ijana ayo niyo mahera ashoboye gufatira ko nk'akarorero ubundi nawe agacagenda agacagura nk'inzu y'imiliyoni nk'ijana iyo nzu yaguze ya miliyoni 100 agaca araba umuntu ayiha akayipanga kukwezi urumva bazaza bago bamuha amahera mugo nawe mu gihe waguze wa muduga wa ya miliyoni 100 ku kwezi uzoguma ugusaba igitoro ku kwezi ugusaba gukoresha ugirene usanga wa muntu nawe yigurira inzu we uzosanga we wamanutse mugo bazoguma atera imbere aguma duga nk'ubu urashobora kugura nk'inzu yo gukotesha ukagura nka hotel nyambo ufise nk'amahera iyo hotel ukaza uragira abantu bakaza baza kugirane kuraraho bakaguha amafaranga urumva n'amahera aguma agirane agumaza ugashobora kubaka nk'amazu yo gukotesha yo gucuruza ugakora n'ibindi byinshi byo gukora mu gihe uba ufise amafaranga ico kintu rero abakire keshi barakunda kugirane kugikora we nawe ico nokubwira nuko wotangira ugakora nanone ubu kugira ngo nawe ugire intambwe uvako utumbagire uve ku ntambwe waruriko ushike kuyindi hama ikintu ca gatatu guys abakire bakunda gukora twe abantu babakene badashobora kumenya ni kubaka business izoramba kubaka business izoramba so kuvuga ngo no kubaka business ngucu jana ngo ya mitahe ngo kubitemwo oya business suko zoba kwa mwanya kuba business suko business kugira uyubake nyene uzobone nyene yuko yavuye ku kintu yavuye hari intambwe yavuye ko yageze ku yindi biragusaba yuko uzokora business ukayitanguza amafaranga makeya cyane gusa ugashiramo ubwenge bwishi abakire nivyo bintu baturusha burya abakire ntotobona bafise za ama business ukabona bafise ama business yakuze yagize bajya bahero musike bande burya si ibintu byo kuvuga ngo batangije ngo mitahe minini ya cyane oya soko kabisa hajya bashobora bajya batanguje amafaranga makeya gusa bagaca bakoresha ubwenge bwishi bakakoresha ubushakashatsi bwishi ugasanga ca kintu cavuye ku ntambwe iyi cagiye kuhinda ugasanga cakuze we nawe nk'ubu haya nk'akarono guha nk'uko anyambo ushaka kubaka nka business ugahera ku buryo ushobora kubaka iyo business atagishoro mugabo ugashiramo umwanya ugashiramo n'ubwenge urashobora nk'ugenda ugakoresha nk'ibintu vya internet ugashobora kugenda ugacreate nka channel kuri YouTube ugashobora kugira page yo nko kuri Facebook ivyo ni ibintu bishobora kukwinjiriza amahera mu gihe kiri imbere ariko biragusaba gukora cyane n'imbaraga nyinshi kugira ngo ubone aho uva ugira ubone naho wigejeje hama guys ikintu ca kane abakire bagenda bahisha abakene hariho gushora amahera ahantu azomara igihe kirekire abakire guys burya mu bintu byo gushora ntibameze nk'abantu babakene umuntu w'umukene wewe arashaka ati nyamba sho ikintu ubwo nyene nce ndonka iki inyungu ariko abakire bose uko bameze ashobora gushora ikintu akagura ikintu akagishiramo amahera makavuga ati ikintu ndagisizemo amahera kizozana amahera inyuma y'imyaka niburi muri imyaka mike imyaka 5 ugasanga sho ikintu kizomuha inyungu nk'inyuma y'imyaka 10 imyaka 15 imyaka 20 usanga ari ikintu ciza cy'agaciro cyane kuko usanga ca kintu dufatira cyo kugishoramo dufate nk'uko kagishoramo nka miliyoni ariko nk'imyaka nk'inyuma y'imyaka 10 usanga ca kintu gikuyemo nk'imiliyoni 100 miliyoni 200 miliyoni 500 ariko ico kintu rero abakire ntaco bazi ariko abakire baragikora cyane nk'akarorero nk'ubu aya yumvire nk'umuntu yoba yarashoboye gushora nk'amahera nko muri cryptomone dufate nk'ubu nka bitcoin umenga nyamba ntihenze 2010 yari kuri 0,5 agaca agenda agaca agura dufate nka agaca agura nka cryptomone za bitcoin akagura nk'iza $10 canke $20 ubu aya ndakubwira nk'ubu aya ubu kubera nk'ubu bitcoin yaraduze irazamugeze muri 68,000 par pièce urumva nk'umuntu nk'ubu yaciye ashoramo nk'ubu agaca arindira iyo myaka 24 urumva
imyaka 14 urumva aba nkuba bari umuntu w'umugwiza atunga cane cane kandi hariho benshi cane ivyo bintu byagize byakijije we nawe nkubu haya urashobora kugenda ukaraba nk'amakiribitomone bari mato yo batarapfa kugwe ngo ashobore kuzamuka hari ushobora gusanga zarazamutse bivaye n'amahera ufise ku ntangano barusanga nka Bitcoin niho ushobora kuyihangana ariko urashoboye kuza kuraba nka za Shiba nka za Ande nka za Bonke nka za ukashobora kuza kuziraba ukazigura nawe ukarindira ukavuga ati ukiya nk'ikiringo nyambara imyaka 5 nyambara imyaka 10 bari imyaka 15 ivyo ni ibintu biri gutuma abantu baguma batumbagira bakira urashobora kugenda ukagura dufate nka kiribitomoni za $5 ukashuzirindira nk'imyaka 10 canke imyaka 5 ukasanga za kiribitomoni ziraguhinduye ugasanga urabaye umugaga ugasanga uravuye ku ntambwe waruriko ugasanga ugeze ku yindi ntambwe ikintu nobasaba guys muruko mugenda mukagura amakiribitomone mukasevingira hazoza abanyu mukasevingira abana banyu bazobakomoka ahubwo bazovuga ati ego kweri ba papa bari baragizene bari barakoze hama hari ikindi kintu kigira gatano abakire bakomeza baguma bakora kiri gutuma baguma batumbagira ariko abakene mu gihe abakene bobo batakizi ico kintu ariko jewe ubu munsi nabibateguriye nza kugana ndabibabwira kuri gusa kugira mu bimenye mushobore namwe kumenya ukuntu mwogira mu kwikura ku ntambwe muriko mukagera ku yindi ntambwe hari ikugura ikintu kizogira agaciro mu gihe kirekire ico gisa ndico mpejeje kuva ko haruguru kugura ikintu gishobora kuzogira agaciro mu gihe kirekire nk'ivyo bya cryptomone canke nko kugura nk'inzu dufate nk'umuntu yaguze nk'inzu nko muri 2010 yayiguze ku mafaranga make ariko nk'ubu kubera bivaye no kuntu abantu baguma bagwira niko ibintu biguma bizimba nyamba nk'ubu yaguze nko muri 2010 akayigura nka 100 miliyo ubu aya ndazi nk'ubu aya usanga bariko baramanka 20 miliyo 10 miliyo no ndihenze gatoya nyamba iyo bayaguze nk'inzu dufate nko muri 2010 akayigura nka 100 miliyo ubu usanga bariko baramba nka 10 miliyo 300 miliyo ugasanga ni inyungu ari karunguka rero ico ni ikintu abakire bakunda gukora ariko abakene badakozwa haba guys ikintu kigira gatandatu abakire bakora abakene batazi kirazira kugurisha ibintu umukire aba yaraguze ico ni kintu umukire utazopfa umubonyeko nk'ubu dufate nk'akarorero nk'umukire ugasanga yaraguze inzu ugasanga yaraguze ubutaka ugasanga yaraguze ikindi kintu kimwinjiriza amahera ugasanga aciye akigurisha ico ni kintu gituma abakene bari gusubira cyane hasi ariko abakire nabo bari mu gutuma baguma batumbagira baguma baronka amafaranga bava ku ntambwe bari bariko baja ku yindi ntambwe ikintu gusa umukire aho ko akora kugira agurishe ikintu aba yaraguze ahubwo atuma agenda muri banke akaza gusaba ideni iryo deni mugabo akarisabana ubwenge kuko ideni hari igihe uza kurisaba ugasanga ni nk'inkota uburiko uritera ifise ubugi bubiri ikarishe hose ugasanga urumva uyifashe nabira iragukata ariko mugabo bakire bo bamenye ukuntu bakoresha bakaza gufata ya madeni ayosanga ya madeni yagenda yiri hakagenda yiri ukazosanga ya madeni barahejeje kuyariha dufate nk'ubu agiye dufate akagura nk'inzu dufate nk'inzu ya 100 miliyo agashagenda agacaka nk'ideni agashafata ya nzu umva yatse nk'ideni rya 100 agashavuga ati mbazari nk'imyaka 20 agashafata yanza agacayikotesha amahera bamurishe muri yanzu agacagirane agacaza araza kwishura muri ya banke kuri ya mahera yagira uza gusanga nko mu gihe cy'imyaka 20-25 ukaza gusanga rya deni yaheje kugishura yanzu agashashira ku isoko agacagirane agaca ayo mahera iyo agashashira ku isoko agacagurisha agashashira ku mufuko w'inyuma hama guys hari ikindi kintu kiri gutuma abakire bari gutumbagira ariko abakene badakozwa hariho mu iki gihe hariho nko kugura za Bitcoin ugakora saving ivyo navyo ni ibintu biri gutuma abantu baba batumbagira ugasanga bavuye ku ntambwe bariko bagiye ku yindi ntambwe ivyo bintu bya Bitcoin ibintu bya cryptomani mpamvu ndabigaruka ko nuko hari beshi biri gutuma batera imbere biri gutuma bava ku ntambwe bari gutuma bava mu bukene bakaja mu bukungu burenze cyane ugasanga
nyamba bahora bari mu buzima busanzwe ugasanga bageze ku yindi ntambwe. Rero ikintu nawe no kubwira nuko ugenda ukagura nka za Bitcoin, ukagura nka za crypto money. Hari crypto money nyinshi cyane urashobora nawe ukazigura ugasevingira hazoza hawe ku buryo mu bindi minsi nawe uzosanga wagize wabaye umukire. Hama guys, hari ikindi kintu abakire bakora ariko abakene batazi. Hari gukemura ibibazo babyarananiranye. Dufate nk'ubu wewe urashobora kuba uba nk'ahantu, aho hantu bashobora kubuhaba ukabubona. Dufate ni nko muri quartier kanaka runaka, ukabona aho hantu dufate barakeneye nk'amatara, ukabona ahantu barakeneye nk'amazi. Rero mu gihe umukire we yamaze kubona ico kintu, acagirane anyaruka agaca cifatira mu maboko agaca gikora. Nyambara amatara agaca agenda, wewe urumva aramenya uburyo akoresha. Nyambara amatara akagenda akaza nayo matara, nyamba akataguhiga nk'amapana akagira amatara avuye ku mishwarara, nyambaza kugirane akaca zana cakiru b'abanyagihugu bakeneye agaca gishira ahantu agaca ronka ya mafaranga. Nyambara amatara urumva nyambara ahantu hari hakenewe amatara, ugacuzana amatara urumva n'impaka ucuronka amahero bonyene ucuba umukire. Ni nkuko kuntu ubona dufate nk'abakire keshi na keshi usanga hadutse nk'ingwara ziyadukije, keshi bucwaje usanga baciye bakoresha ingufu bagaca baronka umuti ukinga wizo ngwara. Burya nk'abajya abantu usanga baca ubwo nyene baca baba ubwo nyene asha le millionnaire ubwo nyene direct kuko baba baroze baba bakemuye ikintu kiba carananiranye muri societe, kiba carananiranye munki. Urumva umuntu wari wese nimpaka uze kumurondera. Nk'ubu aya dufate nyambuba nk'ahantu urashobora kubona nk'ahantu ushobora kubona dufate ni nk'ahantu hakeneye nka boutique, ukabona abantu kugira babaveho baze gusuma barinda kuja kure. Urashobora gucuvuga ati abantu ndavye kuntu hameze, ndashobora kubaka boutique kugira abantu bo ngabo mwaka gace bose ndabigarurire. Cyangwa ukavuga ati abantu ndabona nk'umuntu kugira afungure biramugora, arinda gufata urugendo ruja kure, ugacuvuga ati reka ndashire restaurant, ugacura bari ya restaurant washira ugacashira restaurant ya VIP imeze neza. Abantu ucusanga abantu wabigarurira ugacusanga wamaze kuba umukire mu kanya gato. Hama hari ikindi kintu abakire bakora ariko abakene batazi, ariko jewe ngende ndabibamenera kuri gusa ndabibabwira. Burya abakire ikintu badakora ntibigera bahagarika kurondera amafaranga. Oya, abakire bararondera amafaranga gazi gushika mpaka apfuye. Iyo mvire nka aba Elon Musk, nka Bill Gates n'abandi, abo n'abantu vraiment bigeze kuba barose agatubutse kuburyo bigeze kuba bavugwa yuko ari abantu barabambere bari bafise amafaranga, ariko mugo ntabwo bigeze bahagarika kurondera. Oya, bagumye bashakisha kugeza na n'ubu amahera baricayashakisha guys. N'ubu amahera baricagirane baricayashakisha. Rero ico ni kintu abakire abakene mu gihe umukene we bashobora kugenda dufate akabona ararose nyamba ari nk'ivyo bihumbi nk'amajana canke nko miliyoni, acabona umenga we acabona umenga vyaheze, acabona umenga no kwicarira, akabona umenga nta kindi kintu yokora. Mu gihe abakire bobo ahubwo arose amafaranga acaguma ashaka kuyabyaza ayandi. Ico rero ni kindi kintu abakire bahisha abakene, ariko wewe kubera uriko urumviriza audio yanje ugenda ugikurikirana ucumviriza kuri gusa. Hama hari ikintu gira icanyuma ca 13 nico kintu cingenzi cyane. Wewe rero ushobora kuza gukurikirana iyi video, niwe uza kugira gushobora gucumviriza kikakuryohera ugaca umenya ukuntu ushobora kuba nawe umukire. Hama reka tuje ku kintu ca 11 abakire bari gukora ariko abakene batamenya. Hari kwiga. Tuvuze kwiga ntituba tuvuze kwiga ku ishuri nka kujya twaja ku ishuri tugiye tujanya amakaye. Oya, abakire suko. Abakire n'abantu usanga bari gusoma ibitabo, ugasanga dufate nyamba isi imezuku. Bo abakire ari ukuntu bashobora kwiga nyamba babona dufate nk'ubu habaye nk'ikintu, dufate nk'ubu nk'akarorero nk'igihe haba nka coronavirus, hajya abakire
benshi barahakiriye kuko ataraba cagihe ico gihe kimeze gutyo gacaraba ikintu babantu bakeneye agaca aza yisunze muri ca kintu abantu bakeneye akagikemura bagaca bagirante bagaca baronka amahera gusa rero nk'uko kwiga urashobora nko gusoma nk'ibitabo ugasoma ibintu bitandukanye ugasanga uriko uramenya ubumenyi bugirizene bugenda butandukanya hama ikindi abakire baduhisha tutashobora kumenya nk'abakene badashobora kumenya no kwiga umuntu mugiye kuzokorana mariage umuntu mugiye kuzokorana umubano ico naco ni ikintu c'ingenzi guys ico ni ikintu c'ingenzi cyane kuko nakare abakira baramaze bavuga ngo uza guhusha itunga husha umugore burya umugore urashobora kumuzana ugasanga umugore uzanye ugasanga ni watumye uri gusubira inyuma mu bukungu ugasanga umugore uzanye ni wari gutuma usubira inyuma mu iterambere mu gihe ushobora gusanga bazanye nk'umugore mutumvikana urumva nta kuntu nakumwe ukigera utera imbere uri kurakorana n'umuntu mutumvikana urumva ni impaka usanga nyene wasubiye hasi ariko mu gihe ushobora kuba bazanye umugore magakorana na mariage n'umugore mwumvikana umugore muhuza umugore mu gitsene gazi ico ni ikintu c'ingenzi cyane ikintu gituma utera imbere cyane gose ugatuma wapfuye ku ntambwe uriko ugasanga wageze ku yindi ntambwe ico rero ni ikintu mukuye kwitondera mu gihe uba uri mu gushaka wo muzo bana wo mugiye kuzokorana umubano ikintu cyo kwitondera ni ikintu c'ingenzi ukakiraba kugira ngo ntuzosange wazanye umugore kubera nk'ubu urashobora kuzana nk'umugore ugasanga dufate warondeye nk'ibintu nk'imyaka nka 10 waramenetse waragitsene ugasanga bya bintu byose warondera uzanye umugore ameze ukundi kuntu ugasanga aciye aza yarakwimanzitse ko kugira ngo muze mubane kugira yakubonye ko ya mitungo yawe kugira ngo muyigabure Sasa urumva usanga ari ibindi bintu usanga wasubiye hasi rero mu kukintu cyo kugera nk'ico kintu c'umubano muzoze muracitondera cyane mubanza kujishoza mukabaza kugira mushobore kugira nte kumenya uwo mugiye kubana mu mubano hama reka inze ndabakubwira ikintu ca nyuma kimwe navuga ko ari ikintu gikomeye cyane abakire bagenda bakora ariko abakene badashobora kumenya burya keshi iyo umukire dufate nk'uburega dufate nk'akarorero dufate nko bari nk'umuntu wo mucuruzi ari nk'umukire ukuntu yitwara ntitwara nk'umuntu w'umukene hari gukora hari kugira icizere mu bantu ukirinda kubesha dufate nk'ubu nk'akarorero dufate nk'ubu ni nko mu businessman dufate nko bacuruza nk'amatelefone hari gihe ushobora kubucuruza nk'ikintu ugasanga nk'abantu turabahenda ngo kunuku oya suka bacuruza umukiriya uramubwiza ukuri kamubwira ati iki kintu canje naho kiguze kimeze uku nuku gifise ingorane uku nuku mbo gifise ubukomeza hanaha ukamubwira ukamuyagisha nyene ku buryo nyene nawe nyene agira nti nawe akwiyumvamo nyamba ari nk'umukiriya wawe ukamusaba nka nimero nk'inyuma y'ukwezi ugashobora kumutelefona ukamubaza mbe cya ikintu wasanze kimeze gute akakubwira ati nuku burya uwo muntu iyo umaze kumubwira uko burya wamaze kumushiramo icizere burya niyo yasubiye kongera kuza kugura ikindi kintu n'impaka aze kukugurira canke dufate nk'ubu yakugura nk'itelefone wari usanga yashitse igacigira nk'akagorane urashobora gucumubwira ati mbo urazoyiza ati bigukoreshereze ugashumubwira ati mbo nyamba bagushira 50 ugacumurira nk'ibihumbi 10 canke ibihumbi 5 ico ni ikintu ubukweza amaranga mutima y'uwo mukiriya ukaba umusizemo icizere ico rero ni ikintu abakire bari gutuma batumbagira kuko urumva barigaruriye abantu benshi imitima warabasizemo icizere umuntu wese aza kurondera wewe urumva abari ikintu gituma ibintu byawe bica bisohoka n'ingoga nawe ugari usanga uriko uratera imbere guys amajambo nabateguriye y'ukuntu abakire bagenda baduhisha ibintu bagenda bashyira ibintu abakene kugira bagume batumbagira naho nshoboye kuyagarukira wewe uba wayumvise ico no gusaba nyamba wumva wewe bayakuryoheye ico no gusaba nuko uwompa like ugakora na sabone kuko nanje niko kanyungu ngenda ndonka hama reka ndabashimire mwe mwashoboye kunkurikirana mugira amafaranga n'imigisha ciao turabonanye mu bindi biganiro.